Ndasubiriye kuguha kaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse neza ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 Munyonyo 2024 ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'amagara y'abantu igisata c'agateka kazina muntu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'inkino igisata c'indero igisata ca ba mukerarugendo ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse yewe no kubandanya uragira ibihe vyiza hano makuru ya kano kanya rero arabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira ni inkuru ibabaje ni inkuru iteye agashavu aho ku mugoroba wo kuwa 17 z'ukwezi kwa 11 2024 hafi isaha 10 n'igice Karaveri ndetse na Anonsiyata bariko bahira ubwatsi hafi y'urube rw'u Rwanda bishwe urupfu rubi rese runababaje cane abapolisi banyeganyega biravugwa ko hari bo boba barabishe abapolisi banyeganyega baherutse kwica Nshimirimana Karaveri ndetse na Nshimirimana Anonsiyata komine Kabarore mu ntara ya Kayanza imaze igihe ivugwamwo amabi menshi harimwo kugandagura abanyagihugu kuva komiseri Moyize arakaza bataziranyeganyega haje kuhakorera aho vyarunyutse ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa 11 2024 ibara ryarasubiriye kugwa abanyagihugu babiri haribo Karaveri Nshimirimana batazira Demobe n'umukobwa wiwe Anonsiyata Nshimirimana bararashwe n'igipolisi c'u Burundi mu gihe bariko barahira ubwatsi hafi y'urube rw'u Rwanda abishwe bava mu muryango umwe nta vyinshi twaronse bijanye n'imyidondoro yabo Karaveri Nshimirimana batazira Demobe ni umugabo w'imyaka 40 avuka ku mutumba wa Runyinya muri komine Kabarore Anonsiyate Nshimirimana nawe ni umukobwa wa Karaveri Nshimirimana Anonsiyate ni inkumi yaheruka kurangiza amashuri yisumbuye mu gisata co kwigisha section pedagogique nawe nyene yavuka aho ku mutumba wa Runyinya urupfu rubabaje bapfuye ku mugoroba wo kuwa 17 z'ukwezi kwa 11 2024 hafi isaha 10 n'igice Karaveri ndetse na Anonsiyata bariko barahira ubwatsi hafi y'urube rw'u Rwanda kuri uwo mutumba wa Runyinya niho haza abapolisi bakorera ku mutumba wa Ryamukona bashika barasa Karaveri na Anonsiyata ngo babonye abashaka kujabukana fraude mu Rwanda abapolisi ntibigeze berekana iyo fraude Karaveri na Anonsiyata bari bafise uwabarashe avugwa ko hari umupolisi yitwa Mwarabu asanzwe akorana cane na komiseri Nyeganyega Karaveri Nshimirimana yarashwe mu nda acariruka agwa mu ruzi Kanyaru rugabura Uburundi n'u Rwanda abapolisi b'u Rwanda baraje gutabara bamukura mu Kanyaru baja kumuvuza mu bitaro vy'i Kabgayi mu Rwanda Karaveri nta mahirwe yagize yahavuye yitaba Imana mu Rwanda ikiziga ca Karaveri carateguwe bacambika impuzu nshasha n'ibirato bishasha baragishira mu isandugu hanyuma baragisubiza Uburundi amakuru dufise hakaba avuga ko Uburundi bwabanje kuriha imiliyoni 15 zihuye n'ivyo u Rwanda rwakoreye Karaveri Nshimirimana ni ukuvuga kumuvura kumutegura impuzu n'ibirato isandugu n'ibindi
umuhisi Karaveri Nshimirimana yashinguwe ku wa gatandatu uheze igenekerezo rya 23 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2024 mu itongo ry'abapfuye ryo kuri misiyoni y'ababatisite i Rubura ku mutumba wa Rukere. Anonsiyate Nshimirimana we yaciye acikana kiraswa. Amasoko yacu akaba avuga ko abapolisi ari bo nyene boba baraciye bamuta muri Kanyaru. Ikiziga ca Anonsiyate cagiye gutorwa haciye igihe bakirondera. Anonsiyate nawe yashinguwe ku wa gatanu igenekerezo rya 22 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2024 mu itongo ry'abapfuye ryo ku mutumba wa Runyinya. Abanyagihugu b'i Kabarore barabandanya gutabaza abatwara Uburundi ngo babakureko nyeganyega. Iri bara ryaguye mu gihe bivugwa ko Komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yari yamye kugendera abo bapolisi bo kurya mukona. Aho aciye hose hatanga ubutumwa bwo guhasha abanyagihugu. Abanyagihugu b'iyo komine bavuga ko barushe amabi aguma akorwa n'igipolisi ca nyeganyega. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko barushe amabi aguma akorwa n'igipolisi ca nyeganyega, aho basaba ko abatwara igihugu bobakurako uwo mukomiseri aho aca hose arangwa no gusesa amaraso. Turahojeje umuryango wa Nshimirimana Karaveri na Nshimirimana Anonsiyate. Biragoye kuronka amajambo umuntu abwira umuryango ubuze abawo gutyo. Imana iwukomeze, iwuhoze, iwuhe inguvu zo kurengera bino bihe bitoroshe. Ninde by'ukuri hazobazwa izi nzirakarengane ziherutse kwicwa ku mutumba wa Runyinya muri komine Kabarore? Leta mvyeyi, ibi nivyo wadusezeraniye? Ino nkuru abanyisomye neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Nayo kandi nonyemerera nagushikirize ino ntahe iteye ubwoba y'umurundi aba muri Suwede yemeza ko yahawe ishano ari muri konfinoma mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ati jewe nitwa NM, izina rye ntidushimye kurishira ahabona ku mvo z'umutekano. Ati ndi umurundi mba mu gihugu ca Suwede, ndipfuza gusangiza abarundi ivyanshikiye mu mwaka w'ibihumbi 2021, kumbure ntihazobura uwo bifasha. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 naragize urugendo mu Burundi ngiye kuramutsa umuryango. Cari igihe kigoye ca coronavirusi. Imbere yo gufata urugendo twabanza kugira reservation y'ihoteri aho twamara iminsi 3 muri konfinoma. Ni ukuvuga ko nava ino muri Suwede mu Burundi bazi neza uwuje uwo ari we. Kugenda mu Burundi inyuma y'ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ni ikintu kiba giteye ubwoba ku bantu tuzwi ko tutashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Umuntu agenda afise ubwoba ko ashobora kugira ingorane, ariko naribwiye nti nta kundi, nimba igihe canje kigeze ntako ndarusimba. Mw'ihoteri ubuzima bwacu bwari mu minwe y'abahakora. Nshitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura nta kibazo nagize. Ku kibuga c'indege haba hariho imodoka ica itujana kw'ihoteri. Ihoteri ntidushima kuyandika izina. Ngeze kw'ihoteri uwukora kuri resebusiyo yaransavye pasiporo yanje, ndabona ko ayiravye cane, hanyuma arayinsubiza. Yarandangiye icumba canje ambwira ko tugeze mu cumba atawusubira gusohoka, ko ico nkeneye ndagitumako nkoresheje telefone. Imfungurwa bazidusanza mu cumba. Narabona ko ubuzima bwanje bufiswe n'abo bantu, narabona ko bashobora kunkoza ico bashatse cose. Inyuma y'iminsi 3 bandekuye, barandekuye ndaja mu muryango. Nkivayo naragize ingwara yo kudahwa, gucibwamo, ni ukuvuga diyare bikomeye n'ubushuhe bwinshi.
hanyuma baranjana kwa muganga. Muganga yavuze ko nagize intoxification, muganga yagize ko nagize intoxication alimentaire, ni ukuvuga ibifungurwa bimeze nabi, arampa umuti. Mu nyuma narakomeye ntaco nari ninona, ariko muri iyo minsi i Bujumbura haravugwa cane ibintu vy'uburozi. Abagenzi bose baguma bampanura ngo niyubare, na cane cane hageze nko gufata akanyama mu kabari. Ngarutse muri Suède natanguye kubona ingwara itangaje. Maze kugaruka muri Suède natanguye kubona ko ntameze neza. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu naragira agakorora, hama nkabona nguma ntakaza ibiro cane, ariko ngiye kwa muganga ntihagire ico batora. Mu nyuma nabonye ibintu vy'ibihere binini vyaza biraza mu maso, bikagenda bigasubira bikagaruka, hakaza n'ibirabuga ku mubiri. Ubundi jewe nsanganywe umubiri mwiza cane, muri rusangi nari numva ko nkomeye, ariko ntangura kumva nduha n'ingoga, ntakaza nkatakaza sufure. Jewe ndi umuntu nkora siporo cane, ariko nisanga nsigaye ntagishobora gutambuka iminota 10 ntabanje gufata akanya nkicara. Aho hose sinamenye ko amahaha yanje yarageze habi, naguma nibwira nti nkeka ndiko ndasaza. Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane narabuze umuvyeyi, ndasubira mu Burundi kumushingura. Abagenzi n'abaryango bambonye bose baguma batangara bati NM wewe waheze kabisa, wonze cane, ntukiri wewe tuzi, n'ivyo bihere mu maso ntukimenyekana. Hariho ikibazo. Mvuye mu Burundi nashikiye kwa muganga. Muganga yambwiye ko nari nsigaje gato bikanka ko mpema. Ngarutse muri Suède naragiye kwa muganga, barafata umwanya ukwiye wo kumpima. Muganga andavye yambajije ko hari amaproduit chimique noba naranyoye canke ko hari uburozi nibaza ko nariye. Aca arambaza iyo ntahora, ndamubwira. Arapima uko ashoboye kose, hasanga amahaha yanje yaratabagaye, ndetse no mu gikiriza hasanga hameze nabi. Yabonye hariyo ibintu bivyimvye ku buryo bibajije ko noba mfise kanseri yo mu mahaha. Nta kanseri batoye, ahubwo yari infection ikomeye yo mu mahaha. Bambwiye ko iyo batabitora hari kugera igihe amahaha yanje ananirwa kwinjiza impwemu. Yambwiye ko bishitse ndyamye nari guca mpfa nishwe no kubura impwemu. Ivyo bintu vyatumye nibuka ingene hari abantu benshi tumaze igihe tubura, bikavugwa ko bagize ingorane zo guhema. Vuba umuntu ntazi yanyandikiye ko nagaburiwe uburozi muri hoteri yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Nipfuje kubasangiza ubutumwa nahawe n'umuntu ntazi. Ntaco nongerako, ntaco nkurako, nimuvyisomere namwe. Yagize ati: murakomeye, jewe ndi umuntu mutazi, ariko jewe ndamaze kubabona mu Burundi kuri hoteri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Nasubiye kubabona muri uyu mwaka i Bujumbura. Naratangaye, nari nzi ko mwapfuye, kuko twabahaye uburozi bwica buke buke, umuntu agapfa mu kiringo kitarenze umwaka. Ico nakoze, nahavuye ntohoza inomero yanyu kugira ndababwire uko vyagenze. Jewe nakora harya kw'ihoteri igihe ca confinement, kandi narabazaniye ivyo kurya. Bari bambwiye ngo nshiremo akantu, ariko ntavyo nakoze. Nabonye muri abantu beza cane bicisha bugufi. Bariketse ko ata burozi nagushiriyemwo. Umukozi yakuzaniye indya mw'ijoro niwe yashizemwo uburozi. Nagira ndabasabe imbabazi ko ntababwiye umugambi bafise imbere yuko musohoka.
kuko baciye bankura mu kazi kubera babonye ko ntashigikiye uyu mugambi mubi kandi barabigiriye n'abandi Imana ibaje imbere uyu muntu ntazi yahejeje kumpa ubwo butumwa kuri WhatsApp aca aramboroka nta kindi twavuganye sinshobora no kumenya ko iyo nomero akiyikoresha canke yayivuyeko aboba baragize ikibazo nk'icanje botanga intahe zabo mu kurangiza nohanura abandi boba baragize ikibazo nk'ico canje ko nabo botanga intahe zabo kumbure vyogera aho tumenya neza abariko baratanga ubwo burozi canke abandi boba baragize ikibazo c'ingwara zo guhema zadutse bavuye mu Burundi aboba bibonye batangura gutakaza ibiro mu buryo butumvikana ndetse n'ibindi boraba bakivuza kare jewe ubu ndakomeye narasubiriye kuvyibuha no gukomera amahaha yanje arakora neza cane bampaye umuti twita cortisone ibinini vyinshi cane nywa 6 ku munsi mu kiringo c'umwaka wose biramfashije cane kumbure iyi ntahe hari uwo yofasha murakoze umuntu yaduhaye iyi ntahe ni umuntu tuzi neza adakunda gushikuza ubwo butumwa yarungikiwe yaduhaye kopi yabwo inomero yamwandikiye yayiduhaye naho tutashimye kuyerekana izina ry'iyo hoteri yariduhaye nayo ntitwashimye kuyivuga amazina y'uwatanze intahe twayanyegeje nk'uko tubikora no ku bandi baduha amakuru ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe ico utegerezwa n'iki ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro n'inkuru tubandanya hagushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa kubandanya uragira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza